bagurisha ibikuze cyane apeti kora mu intoki ni twagiye tuzamukana tugana internet nganye baje mukorora inkoko bisaba ubwoko bumwe ushaka gucanga nk'uko nivyo byitwa igoroba baza kuma gafoto ajene benshi barafise imigambi mu mutwe mugabo ntibabone ingene vyogenda kwikuramwo ubwoba nitwa Niyonkuru Jean Claude sanzwe ndi umworozi intara nziza yacu ya Makamba ni komine ya Makamba umutumba ni Makamba ya kabiri gacimbiri ni Nyarurembo mu buzima bwa misi yose sanzwe ndi umworozi w'ibitungwa biguruka ni kuvuga umugambi twawutanguye hariko harahera imyaka novuga nk'itatu ine kubwa mbere twaratanguye ku nkoko 50 turagira reforme turasubira inkoko 100 turagira reforme tugize amajana 2 twace twongerako cazinganiza mubona zingana ukuye hari zishika mu gihumbi kayaga puraye gatoyi hariyo igishika 180 na 40 ziri haki turiko turaraba muri rusangi umugambi uramaze kunguka kuko hambavu yizi hariho ibindi bikorwa nyene bigenda birakorwa mugabo bivuye muri uwo mugambi ko umuntu ashobora kwiyumvira nko kugura nk'agaparisera kaba kavuye ngaha umuntu akiyumvira kugira nk'indi komande y'izindi nkoko ubu naragize komande y'izindi zikasetsa zavuye muri izi nyene muri rusange twavuga ko umugambi uhaye urunguka nk'ugwaruka canke abandi muri rusange ko bukuhimiriza tukikuramwo ubwoba tukabona ko bishoboka gukora umugambi tukabona ko bishoboka gukora umugambi ukawiyumvira hanyuma ugwaruka naje ndimwe muri rusangi tukitura aya mabanki asigikira ugwaruka na cane cane tugiye gushira mu ngiro umugambi tuba twateguye kuko ari umugambi wateguwe amahera ya banki bayaguhaye ntuyajane mu bindi ugakora kijya nyene wayatoreye urawukora ugatera imbere na banki gatera imbere n'abandi bagashikirwa kuko wongera kuyariha nijya novuga intere noyi tavuna baturihisha kugira wimvire kugira inkoko nyinshi haratangura n'ubumenyi ivy'uburyo bikaza kuza mu nyuma twamanje turakurikirana inyigisho zijanye n'ubworozi bw'inkoko hanyuma tubonye ko twabumenye turatagura kubishira mu ngiro nivyo kuko kugira ngo duze igitigiri bisaba yuko birasaba uburyo hanyuma twanavyo hari amabanke nka za bije zaki twarituye mu santeri w'ikomine aratwandikira nova nkari kukwavariza mu bisanzwe donka naduhuruka aratasigwa miza yuko turimwo turakorera ngaha mu komine kandi ko turi ku kivi tugende gusabira kw'ingurane hama turagenda hariya muri banke y'ugwaruka bije igitega baraduha ingurane hama umuntu acaraduza novuga kapitali ego muri rusangi umugambi urimo urafasha iterambere ry'igihugu ndetse n'iry'imiryango ko nk'ubu amagi araboneka ku bwinshi kandi yazimbutse aho muri rusangi ku bene gihugu mu miryango nyene hariho abakozi bakora ngaha kandi batunze imiryango kubera bakorera ngaha ku gihugu turariha amakori turariha amatagisi nimba ari umuntu aje kugura itoto ngaho iwanje na itoto sanzwe bijya byo gukora ibiryo sanzwe ndabikora ari uvuye kugurira ngaha arashobora kubirihira itagisi naje ndariha ikori ngaha turadeklara kare yari ntuzenya novuga societe physique twari ikori ku mezi 3 mugabo uye kubera nacengira societe biba rimwe mu mwaka twavuga ko n'igihugu urumva yuko kirashikirwa muri ibyo gutanga amakori n'amatagisi hanyuma mu kibano nk'abakozi bakora ngaha nabo nyene baratunga imiryango izi ino munsi ziriko zifungura ibiryo by'inkoko zita
ibiryo by'inkoko zita nabyo biravana n'ingene umuntu aba agomba kubitegura kugira bitange umusaruro. Ni nk'uko novuga tuvyita formule alimentaire. Hari igihe ushobora kuyivariya ukayihindura bivanye n'ingene umusaruro uri kuraronka kubijanye n'amagi. Todo ponte itameze neza urashobora guhindura. Ngabo muri rusange ibyo dukoresha mu kugaburira uye izi zifata ibintu by'intete n'ibintu by'amagufa hanyuma n'ibintu by'amavitamine. Muri by'intete ngaha dukoresha ibigori, isoja hanyuma n'ibintu by'amatunde igihoke. Mugabe igihoke si igihoke tuca dukoresha iturto y'igihoke. Nariko mvuga ati kubijanye n'ingaburo turakenera tunde turakenera ibigori, turakenera isoja, hari indagara zigenewe guhingura ibiryo by'inkoko, umunyu wose urakenerwa, harakenerwa amagufa, harakenerwa n'ibintu by'amavitamine. Hanyuma bica ubikoresha bivanye n'urugero ugomba gukora rw'ibiryo mu bijanye n'ibiro kanaka. Hari amapurusantaje uvuga uti ndakeneye gukoresha 55% ku bigori, ndakeneye 20% tournesol, ndakeneye nka 10% iya by'indagara. Hari ikindi bita coquille d'escargot kijya bifera kijya kintu cyo c'igikono. Hari abavyegeranya bakaturira bagakoramo ifu. Irya fu yabyo nayo nyene turayikoresha. Tubikura kuri kote Bujumbura irabagira amakomande hanze gatoyi muri rutwanya imbizi. Amaze kuja muri ibintu by'ubworozi aguma ari mwaragira amaroshe n'ubushakashatsi. Rero twaguma tuza turara kuri YouTube turaba n'izindi nkoko mu bindi bihugu ingene uhura zibayeho bivanye n'ikibazo kanaka. Hama hari ikintu kigora kuza kiribonekeje kenshi mu nkoko kijanye no kunobana, cyangwa ugahura zirarya amagi canke zozo zikajyana ku rugero ku murindi munini cyane. Hama turiyumvira turaraba no ku ma YouTube turabaza no hanze ku bagenzi nyene basanzwe bajera ikibazo nk'ico ko twasha twiyumvira ikintu c'amarinete aya marori y'inkoko. Hama tuciyumviye turagira komande yasanzwe yava mu Bushinwa kamwe pièce uragahagaje mu majana 7 y'amarundi. Turadutumiza ko turi babiri hari undi muhungu undi mujene w'umuyinga twashize amahera hamwe turagira komande baca batutuzanira. Hama mu kuzambika twakurikije nyene kurya twabonye kuri YouTube abandi ngene bagira mu kwambika. Aha ngaha ku nkoko hariho no kuvuga zozo ngaho muheha zifise umuheha kuva ngaha gushika ino harasohoka. No kuvuga rero amanini akameze ni dupiese tubiri. Hariho iyi pariti yigenga naka kaza guca ngaha nyene kigenga. Donc ucomeka muri wa muheha wo ngaho ku hanyuma ukaca umera nk'akantu kameze ikare ukaca uvunuka. Kandi aha ni jaja unique no kuvuga nuko umuntu azoba abaze ino nkoko bikajana no mutwe. Ntushobora no kongera kwambura ngo bikunde. Wambitse urambitse. Ntushubira kuyambura ngo bikunde. Kubera ica kari kwishami ngaha ica ritarira yikomeretsa kacigira ikibazo. Muri rusange umugambi urajana n'intambamyi ariko umworozi arapfumiriye. Cyane ha bintu by'intambamyi no bako nkoko zirakunda ziragwara nivyo kuvura imiti hanyuma n'ibindi byo muri rusange nyene uhura nk'ibintu wari wateguye ku mahera yo kubigurako ugahura yaduze ibiciro biguma bihindagurika ariko ntibishika kure cyane uguma ku murindi wo gukora mu gihe ufise video mu mutwe yo kubandanya ukora naho ibiciro byoduka canke bikamanuka ugomba kukivi. Ico giterwa ngaho oye kimeze nka algue amarebe cyitwa azora. Kuvuga nakira ubu bwoko bw'inkoko tworoye zisanzwe ziva muri Belgique. Hama naho hariya ico giterwa barakirima cyane ariko ndabirorera kuri YouTube cyane yumvira ndiko ndaraba ingene gitanga umwimbu kiduza na todo ponte y'amagi ingene no shobora kukironka. Hama ndafise petit frère ari muri Kenya yari yimirije kuza acaranzanira imbuto
anzaniye imbuto nca nkurikiza uko nabiroreye kuri YouTube bigenda mu kirima ndabikurikiza mbona ndagize reisite ndatangwe no kugisoroma mugabo sindakonfirma neza kugira ubango ngumadagiha abandi bagaburi hari nkoko ndiko ndakoresha ziri muri experimentation ndiko ndazidugiriza no kuri ico kugira ngo nzorabe koko reisite gitanga hama mbone ko no sensibiliza kumbure n'abandi bakagikoresha ngo todo ponte ndi kuri 85% ndokuvuga ndi nova ndi ku rugero rwa 85 kwijana ko gutora amagi aho navuze muri rusange intambwe turiko turabona muri mbona kazoza nuko ubu bwoko bw'inkoko tushobora kuyumvira kuronderera hanze tuzoba turi ku rugero natwe ko dushobora kuzivukishiriza ngaha mu gihugu iwacu kandi zikavuka ziri novuga tanga umwimbu cyo kimwe n'izi tugenda gukura hariya mu bubirigi canka handi turipfuza yuko mu myaka iri imbere ibi bizoba bibera ni wacu na twebwe n'abandi bo muri ibihugu tuhanye imbi bakaza kuzigurira ino twazivukishije bwa umuntu agenda ariyumvira nkumbure nk'ubu ndashobora kuba ndiko ndiyumvira ati ingene nshobora kuba ndiko ndakora ituto z'inkoko donc ndashobora kuba ino munsi ndiko ndiyumvira kugurisha amagi ubu nta materiel mfise zihingura ibiryo neza by'inkoko ubu nico kintu mfise mu mutwe nitwararitse cyane donc kumbure vyamwa boulangerie canke ibindi bivuye muri uwo mwimbo w'amagi canke novuga amabatware y'izinyama turashobora kumvira ati ubwere forme ufise inkoko zingana uku ugahura biragoranye kuzibaga no kugirana mugabe ikintu kiri mu mutwe ubu nkaye ndiyumvira gutegura ibiryo bimeze neza bikozwe n'amamashine yabigenewe ubu dukoresha umwiyaranje mu bisanzwe ni lokalema nta mamashine nko nkayo no dufise ashobora guhindura ibiryo by'inkoko neza ngo habe merangere ya dikompasi turacakoresha umwiyaranje mugabo turareisisa nubwo itaba samples muva uri gukora ibiryo uri gukoresha izi mashine lokale zo kuyaranje nimba wari kuri 85% nkumburi yaba byari bikozwe ni mashine yabigenewe todo ponte ntushobora kuburana na 90 kwera uko tukora turi yaranjwa tugenda kwize nyene zisha ibigori byo gufungura twakoresha kwiyaranja umwe mu mutwe nico cari kumure nabandi bakaronka itoti imeze neza